mumenyereza wa La Colombe muhejeje gutahana inota rimwe imbere ya Etoile du Matin, inota rimwe muryakira gute imbere ya Etoile du Matin? Kubwanje kwanza mbanje gushimira abakinyi banje kuko bagerageje bakinye hama na mukocha ashima gutwara inota rimwe, umukocha azashaka gutwara amanota 3, ariko mu mupira ariho gutsindwa no kungana. Kumbure bagomboye gitsindo ku kanyuma, mbega ikosa ryo baryabereyeho mwashoboye kubura iki kugira ngo mushobore kudatahana no manota 3 na Marija benshi bari bamaze kwizera ko amanota 3 mwamaze kuyatahana? Nuko udukosa twabaye twatubonye nka tanki coach nguko nabivuze ubwa mbere, nashimiye abakinyi banje kuko bagerageje, kuko moralman bari bameze neza, ariko bagerageje kuko baje batameze neza, tumaze iminsi tutameze neza muri equipe, mugabo twagerageje gukina. Coach atari banga twabonye La Colombe umengo muri staff technique hari ivyahindutse, kombure twizere yuko ari we coach principal wa La Colombe cyane tuzobamenyesha. Muvuze ko izimisi hari kibazo mufisi ibibazo muri La Colombe, ivyo bibazo nibi nutubazo duke mugabo ariko biraboneka ya La Colombe tumenyereye, si La Colombe tuko turabona muri kino gihe niyo nkuko nabibabwiye, nutubazo dukei interne hama tuzokemurwa kuko La Colombe nkuko muyizi si equipe ntoyi, ni equipe ikomeye, kandi na Etoile ni mwinengure hage si equipe ntoyi, nayo nyene irabizi irakomeye, so turashimye. Ubwo kubera ibibazo mufise nibishobora gutuma mukoroka mu cicaro ca kabiri mu gukomenga La Colombe? Nituvyibaze, ibyo turiko turakemura kugira icizere rero muha abakunzi b'umugwi wa La Colombe. Icizere tuba abakunzi wa La Colombe nuko La Colombe iracyariho, kandi kumanuka sinibaza, baze dushigikira umugwi wacu, duhe moral abana, hama ndazi neza na neza yuko imbere ni heza. Nkako cha mushasha ikintu babatumye n'igiki? Sindiko cha mushasha na sindu mukocha mushasha, kurafasha nahoze ndi umutekinisiene, ubu ndiko ndafasha. Ubu twokwemeza ko umugwi wa La Colombe utagira umukocha muri kano kanya rero? None staff kocha kuri wewe ni igiki? Staff ni iki? Haba mukocha mukuru. Mukocha mukuru tabeshanye ibyo muzi, mwari mumenyereye Belize, sivyo? Tubwira yuko Belize atakiri mu mugwi. No, pure mu Belize nariko arakocha, ariko akocha abandi. Bientôt tuzobamenyesha ninde principal ninde atari principal. Nababwiye ni kibazo interne tuko turakigira umuti, ibintu bibaye officiel tuzobamenyesha. Mwaje gukina muri mu kibanza ca 5, mwipfuza ko championnat yohera muri nkuko nakubwiye ubwa mbere, na equipe nimwe idashaka gusinda, na equipe nimwe idashaka kuba iya mbere, turifuza kuba mu kibanza ca mbere, ariko tubifashemo neza nidushobora kumanuka. Ico cyoco ni cizere, nzi neza na neza ko La Colombe tutashobora kumanuka, kandi twifuza ko championnat ihera turi mu batatu ba mbere. Kizigenza w'umugwi wa La Colombe Peace Olga muhejeje kunganya n'umugwi wa Etoile du Matin gisindo kimwe ku kindi, ni iki mwabuze kugira mubashe gutahukana amanota 3 y'uno munsi? Sinovuga ngo nico twabuze, mubisanzwe nico twabuze n'ubundi kubera ntitwashoboye kubishikana, ariko icyatumye tudashobora gutsinda ngo turonka amanota 3 no munsi no kubeza ko ari concentration, cyo nico novuga. Biravuga yuko mu mugwi wanyu harimo ibibazo bitari bike bishobora kuba bituma biba affecta na mwebwe abakinyi, ibyo bari byo? Nkuko bivugwa n'ivyo, mugabo sinibaza ko byo twafecta na gatonya, kuko umuntu wese afise akazi akora muri equipe. Nimba coach president batari kumwe natwe, twebwe turahari, kuko bivanye n'ingene twipanga turashaka gukina match tudafise president tudafise coach. Ibintu bimaze kubaho muri football. Navuga ko ibintu byabaye ni byarabaye, ego byarabaye byarashitse, ariko twebwe na kimwe bivuze bidukorako. Uhejeje kuvuga yuko coach president batakiri mu mugwi, basa nk'abantu bari ku ruhande, ni giki rero wo basaba impande zose, wo basaba iki kugira bumvikane bubake umugwi wabo? Jewe icyo no basaba, just no basaba kumvikana, because
barakuze aba president barakuze abakoci barakuze barafise decision yariyo yose kubera nimba avuze ati genda giye hari igituma bayabigize rero kuza bakadufasha ni shwa iwabo sivyo nimba baragiye hari igituma igico gituma ni cyahera ndibaza bazogaruka Oruga uri umwe mu bamaze umugwi muremure ngaha mu mugwi wa La Colombe kumbure iyo habaye imvururu mu mugwi mu burongozi ndetse muri coaching biratuma abakinyi muba affected kumbure wewe nka kizigenza w'umugwi ni yihe impanuro ushobora kubwira abakinyi bagenza impanuro no abakinyi bagenzi wanje no ko kira mukinyi umwe wese arikinira umukinyi nakinira coach umukinyi nakinira equipe umukinyi nakinira president wapi kuba turi ngaha umwe wese arondera kazoza kiwe je ndashobora kuba ndi capitaine wa equipe muga ejo nejo mundi simbe ndi muri La Colombe ndahandi hano bisigura ko gukina sima kangu nkinire ngaho ya ejo turafise ubundi buzima handi turashobora kuba aba professionnel tukabigira akazi La Colombe mu kibanza ca gatanu ca gatandatu ni kibanza ciza kuri mwebwe La Colombe mu kibanza ca gatanu ni jambe ndabibonye kandi maze imyaka myinshi muri equipe La Colombe kuba tugiye kuri place ya gatanu championnat nirahera sindi siyo ko bizohera uko nyene icizere woha abakunzi b'umugwi wa La Colombe kugira umugwi wabo ntumanuke nica icyo navuga kuberekeye abakunzi ba La Colombe icyambere tubone ko dufise confiance muri twebwe nabo rero bagerageze bagire confiance muri twebwe urakoze cyane namwe murakoze Karutimana Aline cyawe baca umumenyereza wa Etoile du Matin muhejeje gutahukana inota rimwe imbere ya La Colombe inota rimwe murose ku kanyuma mbega muyumva gute muri kano kanya tuyumva umunezero udasanzwe kubera iyi match biravye yari ikomeye twose yego muravuze ko yari ikomereye hehe we nk'umutekinisiyeni oya bivanye na atake yacu ngira namo mwari ngaho mwabiravye mugabo urabona ko Imana yabikoze n'ubundi turarunga iryo nota rimwe ryo gushirako kuvuga yuko twagize neza mwabuzi iki kugira mubashe kuronka amanota 3 y'uno munsi narijya umugwi wa La Colombe uri mu bibazo bitari bike ego turavye mediane yacu yari imeze nabi atake yoyo ni atari mugabo urabona ko twakinye kandi twaronse inota rimwe turashima mwariko murakina n'umugwi bivugwa ko ufise ibibazo kandi namwe mu misi heze byaravuga ko mufise ibibazo byinshi muri Etoile du Matin mbego no munsi twavuga ko muri Etoile du Matin byo bibazo namwe byo byarakemutse ari naryo dutanguye kubona ko muronka intsinzi canke mugatahukana inota rimwe ego hate muri yo misi heze twari dufite ingorane mugu biravye ubu isa nk'iyaheze ego ibibazo mwari mufise muri Etoile du Matin nibi hugerageje guca ku mayange twari ibibazo binini gose bivanye n'umupresident wacu yatanguranye na equipe bari bagize ukuntu bo muhindura mugabo Imana yarabikoze byaraheze haribonekeza abakinyi bamwe biboneka ko bafise kazoza mbega mu bikesha abandi abakinyi barahari gusa tubiravye ukuntu bimeze bivanye n'izo ngorane twari dufise niyo mpamvu sinovuga byinshi urumva kubera namwe mwari mubizi nkuko mubivuga turiko turiteza yuko ire tuzogira neza kocha tugiye kuraba dusanga abakinyi benshi b'amatara bivaye n'uburyo buke bw'imigwi badashobora kuba maintainer ugasanga champion irangiye tubasanga mu migwi gikomakomeye mwebwe nikiye muri ko murakora kugira kumbure bamwe mu bakinyi tubona yuko ari itara mufise mu mugwi kugira mushobore kuziguma abakinyi dufise mu mugwi wacu bafise talent ndavye mu football féminin aha mu Burundi nitwe dufise umukinyi wa mbere yitwa Bizimana Rukia yavuye umukinyi mwiza yego kandi nubu aracakina mwamubonye ujya capitaine wa Etoile du Matin gusa uno munsi nawe yaje gukina nyari ameze neza kubera aragwaye strategie urabona bivana kwanza n'uburyo yego je nibaza yuko tumaze kuba tumeze neza ndazi ko iyi systeme yacu n'amatala umugwi wa Etoile du Matin bizogumamo kandi bizohera kubera bivanye n'abajya abana twabafashe bakira abana bava muri academy yego baduga bukebuke wifuza ko isezo yorangira Etoile du Matin ihagaze gute nuko ndavyifuza je nifuza yuko isezo yorangira turi bambere mugabo Imana ni ibikora urumva twe turiko turagira inguvu yego muravye abo muri ko murahiganwa
mwege mubona inguvu abandi bafise nizihe kugira ngo ihiganwa biboneka kumenga ariko riraryoha inguvu bafise abandi nirihe kandi mwege namwe inguvu ziwanyu nizihe uravye imigwi irakomeye gose ari imigwi ikomeye nka BVP Buja Kwizi Fofila na ni tweje kukina nayo na Colombe yose irakomeye turavye na Etoile du Matin mugabo rero ukuntu turiko turifata nuko tosinda urumva turiko turabishiramo inguvu gose turabe ko togira gusa naho bafise inguvu na turafise ziwacu no guhangana rero uti rero mugiye kwitegurira gute inkino zikurikira ingino zikurikira turavye asigaye inkino indwi turazi ko Imana yobikora kubera turiko turashiramo inguvu gose naho twaronse ibibazo n'abakoca bose baragenda gusa turiko turagira inguvu turabe ko tosubira kandi kuba dufite yajya amatara yacu kubera ubiravye mw'imigwi iri muri Premier Division umugwi wacu niyo ufise abana bato gose kubera n'ubundi niyo tugikina imachi na umwaka ugira kabiri ego turiko turaba ukuntu togira inguvu turabe ko toje imbere nk'abandi urakoze cyane namwe murakoze